inama y'umutima, inama y'ubwenge, inama iremesha, inama yubaka, inama idasambura, ihumuriza, itera intege, ikora ku mutima. Ni inama nziza muhora mushikirizwa buri munsi kuri no channel yacu ariyo Irankunda Iréné7 official. Ni inama ngirakamaro zizokubashisha kumenya ingene witwara muri buno buzima bugora benshi bukorohera bake bivanye n'ingene umwe wese abwitwaramwo, kuko ni inama idasanzwe, kuko igizwe n'amajambo nkuramutima asobanuye mu Kirundi. Ukaba wahora uyifuza, kaze kuri no channel yacu. Ukaba uyashaka buri munsi, fyonda kuri subscribe canke s'abone, uzohora uba mu bambere azotangura gushikira uko tuzoba dusize ko ikiganiro gishasha. Ufyonde kuri notification canke kuri kajya kazogera, uzoza uraronka ubutumwa bukumenyesha ko dushize ko ikindi kiganiro. Ukole like canke j'aime, ukoreshe ya canke partage kugira n'abandi bashikire. Hamugira ico yavuze ko muri commentaire canke muri comment. Amajambo nkora mutima rero asobanuye mu Kirundi no munsi arahambaye cane, arashobora gukora ku mutima wawe ugaheza ugahindura ingendo niwe yashira ku mutima wawe wose. Twagiye. Don't measure yourself by what you have accomplished, but what you should have accomplished with your ability. Risobanura ngo ntukipime ushingiye ku byo wanogerereje muri kahise, ahubwo ipime ushingiye ku byo wari kuba warashitseko iyo uza gukoresha ubushobozi bwawe bwose. Mbega iyo wiravye ukabona inkomezi wahawe ingene zingana, ukaraba ivyo ushoboye gukora, ubona wakoresheje ubushobozi bwawe ibice bingahe kwijana. Ni bike cyane, kuko ubushobozi bwawe wifisemwo ni bwinshi cyane ku buryo ushobora gukora no kuvumbura ibindi bintu bihambaye abantu tukumigwa. Wewe nta kure utogera, ubushobozi ufise ni bwinshi, uri incomparable mu Gifaransa, uri ntagereranya mu Kirundi. Nta wundi muntu n'umwe ku isi nzima ashoboye gukora nk'ivyo wewe wokora, kuko ubushobozi Imana yakubitsemwo bwoyobora isi nzima, kuko n'abajya bayiyoboye n'abantu nkawe. Rero ntukibaze ngo warahejeje, shirako agakwabu, ureke gushirako akaburungu, kuko iryungane ry'ubuzima ntirirahera, ahubwo rirabandanya. Mubandanye rero utera uja imbere. Don't measure yourself by what you have accomplished. Ntukipime ushingiye ku byo wanogerereje muri kahise, but what you should have accomplished, ahubwo ni wipime ku byo wari kuba waragezeko with your ability, iyo uza gukoresha ubushobozi bwawe neza. Your ability may get you to the top, but it takes character to keep you there. Ubushobozi bwawe burashobora kugushikana hejuru ku gasongero, ariko hari imico bizogusaba kugira ngo ugumeyo. Ndaza abantu benshi bakuwe mu buzi bwabo atari uko batari babushoboye, ahubwo ari uko bari bananiwe kwigenza neza ku kazi. Ndaza abanyeshuri birukanwe definitivement ku bigo byari bikomeye, atari uko batari bashoboye ivyigwa vyaho, ahubwo ari uko bari bananiwe kwigenza neza mu buryo buhuye n'amategeko y'ishure. Ndazi benshi amazina yabo yasambutse, kandi atako bari baragize mu kuyubaka, kubera gusa ikosa rimwe bakoze mu buzima. Ni benshi nawe uzi bageze kure hashoboka ku gasongero, ariko uyu munsi bari hasi bitewe n'imico yabo. Rero ubushobozi bwawe burashobora kuba ari gahore, ariko imico myiza ikaba ari hafi ya ntayo. Ubwo rero ntuzutangare ni wisanga hasi kandi wari hejuru mu kirere. Kora ku buryo imanuka ryawe rizoba atari wewe rivuye ko,
Your ability may get you to the top. Ubushobozi bwawe burashobora kugushikana hejuru ku gasongero nivyo, but it takes character to keep you there. Ariko hari imico myiza bizogusaba kugira ugumeyo. Gira indero aho uzoba uri hose. Discipline ni ya mbere. Mu Gifaransa baravuga ngo la connaissance sans conscience n'est qu'une ruine d'âme. Ubumenyi iyo bubuze mu kwirimbura buba ari ingese umutima ugendana. Irindi jambo riravuga ngo it is not enough to have a good mind, the main thing is to use it well. Ntibihagije kugira ivyiyumviro vyiza, ikintu nyamukuru no kubikoresha neza. Muri kino kinjana tugezemwo ibintu vyinshi byarasobanutse. Abantu benshi usanga arabahinga muri ibi na biriya, usanga ku marigara abajene bariko baraganira utuntu dutandukanye kandi tw'ubwenge. Mu by'ukuri iyi si twayimenyeye ko ibintu byinshi igihe twayiza ko kandi ni byiza, bishobora kutugeza aho twifuza hose mu nzego zose zibaho z'ubuzima. Ariko igitangaje nuko benshi cyane bafise ubumenyi, ariko baja kuraba neza ico bamariye ukakibura. Ni nka kwa kundi umuntu yopfana inzara kandi afise ibyo kurya mu kiganza. Biratangaje cyane. Ivyo vyiyumviro ufise bikoreshe neza uko ushoboye kose, ndazi neza ko bizokugeza kure hashoboka. Nturindire igihe ciza cyo kubikora. Oya, igihe ciza cyo kubikora buriya ni ikinyene. Igihambaye si ivyuzi, ahubwo igihambaye ni ingene ubikoresha. Si ikibazo c'ubwinshi bw'ivyuzi, ahubwo ni ikibazo c'ingene ukoresha n'ivyo wita bike ufise. Ivyuzi ubu birahagije kugira ngo utangure kubona umwimbu wavyo. It is not enough to have a good mind, the main thing is to use it well. Ntibihagije kugira ivyiyumviro vyiza, ikintu nyamukuru ni ukubikoresha neza. If you want something you never heard, you have to do something you never done. Namba ushaka ikintu utarigera utunga, utegerezwa gukora ikintu utigeze gukora. Burya gukora ibintu bimwe ukitega inyishu zitandukanye ni iciyumviro c'ubusazi. Ibyo wamenyereye gukora bizokwama bitanga wa mwimbu nyene kandi nta kizohinduka. Ni washaka kubona umwimbu utandukanye n'uwa mbere, hindura ukora ibindi bintu bitandukanye n'ivyo uhora ukora. Uhindure, urekane no kwitega ibintu bishasha. Ivyo ndakubwiye nutabikurikiza, mugiye agafindo katarahinduka, inyishu ziguma ari za zindi nyene uko imyaka yoba ingana kose ihaciye. If you want something you never had, mu by'ukuri namba ushaka ikintu utarigera utunga, you have to do something you never done. Utegerezwa gukora ikintu runaka utigeze gukora. Nta murimyi azigera yimbura amata kandi nta mworozi azigera yimbura ibigori. Bigusaba guhindura ivyo urima kugira ngo ugire ubundi bwoko bw'umwimbu mu kigega cawe. There are two ways of splitting light: to be the candle or mirror that reflects it. Hari uburyo bubiri bwo kukwiragiza umuco, kuba nk'itara rishonga buji, canke kuba nk'icirore turirabiramwo. Mbega uri itara canke uri icirore? Utanga umuco wawe canke utanga uvuye ahandi? Abantu benshi rero bahitamwo kuba icirore ca bagenzi babo. Umuntu ugasanga yahindutse ubundi ijana kwijana, uburyo banamubaje ico yifuza kuba mu buzima, usanga yanibagiye kuvuga ngo nzoba nka naka, ahubwo ugasanga yavuze ngo nzoba naka. Wibuke ko twese dufise ubushobozi, gusa dutandukaniye ku kuntu tubukoresha. Ba itara canke ubikiyo, ariko umenye ko ni wabikiyo uzokwiragiza umuco w'abandi bantu, hanyuma mu nyuma usange wababereyeho kandi wari gutegereza kwiberaho. Nibo bazoboneka mu buzima bwawe, umuco wabo niwo uzoba uri kurakwiragiza. Abantu bazoheza bibagira umuco wawe kuko nubundi nikiyo
nta muco cigirira, birumvikana umwimbu wose uzotanga uzoba ari uwa naka. Rero ba wewe hama wereka abantu ibyo ushoboye, hama agaciro ufise waberetse niko kazotuma bakurondera, hama urusheho gutera imbere nimba ari iryo hangiro ryawe. There are two ways of splitting light. Mu by'ukuri hari uburyo bubiri bwo kwerekana umuco. To be the candle, kuba nk'agatara gashonga canke ibuji, or to be the mirror that reflects it, canke ukaba ikiyo cerekana rya tara. Kora ku buryo ahubwo usanga hariho abandi bantu bakubereye ikiyo, bisanga bariko barakwerekana, ubakoreshe mu nyungu zawe. They say that time changes things, but you actually have to change them yourself, and the best way to change them is to change the manner you see them. Bahora bavuga ngo ibihe bihindura ibintu, ariko utegerezwa kubihindura wowe nyene, kandi uburyo bwiza bwo kubihindura ni uguhindura ingene ubibona. Kiriraho abandi bafiriye, ba optimist. Twibukanye ko umu optimist ari wa wundi abona umuco abandi bariko babona umwijima, abona amahirwe abandi bariko babona imivumo. Umu optimist ni wa wundi abonye ikorosi mu nzira, kuri we kiba ari ikimenyetso kimwereka ko ibarabara ribandanya, aho abandi baba babona imbere yabo ko rirangiye. Wewe abona ibyiza mu bibi, ahiga ibyiza bishobora kuva mu kintu runaka, aho kubona bya bibi abandi bantu bahitiza kamaso. Nta kimuca intege mu buzima, nuko yahinduye amirore, yahinduye amarinete, arapushinga gushika byemeye, arasunika gushika bikunze. Umugwanyi karuhariwe, abari strong ariko kandi abari humble. Mwibuke ikivugo cacu kivuga ngo be strong and stay humble, komera ariko gumuciye bugufi. Umu optimist rero arahindura ibintu uko vyoba bimeze kose, uko nivyo adashoboye guhindura atuma ahindura uburyo abibonamwo. Kandi mu by'ukuri iyo uhinduye ingene ubona ibintu, n'insiguro yabyo irahinduka, mu buzima bugakomeza. Ntukarindire rero igihe runaka cihinduka y'ibintu runaka biguhangayikishije. Wewe hindura ingene ubibona, already bizoba vyahindutse. They say that time changes things. Bahora bavuga yuko ibihe ari byo bihindura ibintu, but you actually have to change them yourself. Ariko ndakubwira ubu ko utegerezwa kubihindura wewe nyene, and the best way to change them is to change the manner you see them. Kandi buriya uburyo bwiza bwo kubihindura ni guhindura ingene ubibona. Remember that even God cannot change the past. Ibuka ko n'Imana nayo idashoboye guhindura kahise. Urinde wewe ushaka gukora n'ibintu Imana ubwayo idashoboye. Ejo buriya byagenze nabi, kandi nta kintu na kimwe ushoboye kubikorako. Let go, bireke bigende. Iyo niyo nama no kugira, kandi iyo ugombye kubizanamwo igifungu ngo uzimanganye ko byabayeho, uko bakwita gufekinga ubuzima, ubushaka kubyiyibagiza nkaho bitabayeho, ubwo n'ubundi buryo bw'ububeshi. Kandi Imana mu bintu idashoboye gukora n'umunsi wa rimwe kubesha birimwo. Reka rero no munsi kahise kakwigishe ingene uzobaho neza ejo. Remember that even God cannot change the past. Ibuka ko n'Imana nayo idashoboye guhindura kahise. Wewe urinde ushoboye kubikora. Reka rero turabe amajambo nkoramutima asobanuye mu Kirundi y'inyongera. Tworangiriza ko every child is an artist. The problem is how to remain artist once we grows up. Umwana wese burya aba ari umuhinga mu bintu runaka, aba ari umunyatugenegene. Ingorane no kugumana ubwo buhinga igihe akuze. Bavyeyi namwe barezi, mwiteho kumenya ibyo abana banyu bashoboye bakiri bato. Mubahe udukinisho twinshi, maze utwo bakunze kurusha utundi
aba ari two mubahata. Ivyo bizotuma batera imbere bamaze gukura, bizotuma mumenya ivyo bashoboye kuruta ibindi hakiri kare cane. Nibamara gukura bazotera imbere kandi bazobibashimira kuko muzoba mwabateguye hakiri kare. Nta kintu kibi nko guhatira umwana ivyo aziga canke azokora mu buzima. Every child is an artist. Umwana wese burya bari umuhinga mu bintu runaka, but the problem is how to remain an artist. Ariko ingorane iba ari ingene azoguma ari umuhinga once he grows up, igihe azokurira. If you cannot make it good, at least make it look good. Nimba udashoboye kubigira vyiza, n'imiburiburi tuma birabika neza. Burya siko ibintu byose biba mu maambalaje akayangana cane, ariko byose biba ari vyiza. Ariko biragurwa cane kuko biba bisa neza. Wibuke ko abantu benshi batagura ivyo bakeneye, ahubwo bagura ivyo bashaka. Tuma birabika neza rero, ubisige amavuta mu buryo bwose ushoboye. Ikibazo ca clientele uzoba ugishoboye. Nubwo utobigira vyiza, basi tuma birabika neza. Bivuze ngo if you cannot make it good, at least make it look good. Ibyo nibanga abadandaza bakoresha. Urabizi ko n'ibintu by'abashinwa nk'akarorero biba bikayangana, bimeze neza bisayangana, ariko mu by'ukuri bisa naho ari useless, bisa naho atagaciro bigira. Ariko abashinwa nibo baza mu bambere ku isoko mpuzamakungu, kubera yuko baragurisha bakongera bakagurisha, kuko baratahuye rino banga. If you cannot make it good, at least make it look good. Nimba udashoboye kubigira vyiza, n'imiburiburi tuma birabika neza. Amajambo y'inkoramutima rero asobanuye mu Kirundi aba ari menshi cane, gusa tuba twabahitiyemwo amwe muri yo kugira ngo rimwe ritagufashije irindi rize kubigukorera. Nimba kino kiganiro wagikunze, bimbwire muri commentaire. Ndagukunda, na hejo, naho ubutaha. Murakoze cane.